Jane. Oi, Jane. Sa. Uninga. Ngaje mvuye kugasha mvuye kugadika muhonga. Washitse jana. Nashitse. Amaho. Neza mushikana. Umeze neza. Reka Wari watevye. Uburuwe bwo ngaho hepfo mwonga. Wewe naenda nakumbuye mbere. Ninzara kuri kwimana ndakoze. Hoze ndakoze amatashe. Reka. Umbari. Asha ubu. Manzi zane ndabikunda vyigize. Ego. Hama ndakurabe ndazi kushonje. Ndashonje. Yabwo manzi nicare ngaha mu rugo. Yemwe werindira ndaje. Ya. Ubuzima buragoye mama yangu ngo mwihigi. Jane. Ubuzima bwazimvye. Bwazimvye mama yangu. Reka ndakuzane ndazi urashonje. Usonza gusa. Asha. Ndazi ko we warushonje wenda kuzi. Natwa dusombe. Amazi nkarabe. Werindira ndakuzaniye wendazi umunoho wawe. Nkarabe narindi. Iri umunoho bukebuke. Narindi. Yaje. We Jane. Sa. Nshonzanye agatebe nicare ngaha munsi y'iki giti cacu. Nagiye. Chura magatebe. Ariko mani umunoho wawe. Watanguye kurya no gukara butarakara. Wese ngene umeze. Inzara. Icara hamongera ukarabe uwo munoho wawe si byiza. Inzara. Karaba gusa. We niko wamye. Sawe naho ndagukunda urafise umunoho. Ari mushikanje mwiza. Indaba sidusangire. Ana ni sabune wa karate. Ani sabune we wa karate. Sabune no kuma muhaze. Tasha we kuva mu gatondo. Niho ndakombata. None bimeze gute? Shamushikanje. Ubuzima bwazimvye. Kuva mu gatondo. Nakoze uwo muntu yantambukiye rero. Yatabuka, aratabuka, arongera aratabuka. 5 kuri 20. 20. Wazishoboye? Ndabigenze. Reka ndi namusaza nje afise inguvu yewe. Ewe ni nguvu. Yenzo kurondera. 20. Zibazigera he? Kana kuva mama yagapfa. Ubuzima bwarabaye nabi. Reka kuvuga ivyama. Aho cuntera kumwiyumvira cyane. Mama yadukunda, yaje gutikura itasha. Matasha. Hawe ntubi dusombe. Kandi urazi mazi wo muntu wawe si byiza wewe. Oyaye. Neka. Ibi bijumpu none musaza nje ibi bijumpu. Kuva ku wa mbere gushika kundi wa mbere no ku wa nyuma. Vuga ibijumpu. Ubu buzima niko bumeze. Oya, je bisinzosha kuvyemera. Ombiza mushikanje. Imana acumugambi kufise. Nta urizwa ntawo twatari. Twebwe imana dufise ku mugambi. Umunsi umwe. Jewe nzokora igitimani tutwe gitangaza. Ya rero mwino musi mijo. Oze kungurira gaceri ba. Avyo tu. Avyo tu. Mama ibu 5 kwitasha. Ebita numva tari u. Usaye wewe. Wewe kuzuri kugira ibintu bidatonoye. Uzogwa birakusha. Ndushishwa. Bifisa kanopfira mu mubiri. Yego no kuri. Yandi mu kujibujumbura. Nakuje ni mu kujibujumbura. Bujumbura. Bujumbura ni he? Yefo batagerageretse keshi. Amajari. Urumva jewe no buzima. Ipantaro munsi yagiye. Nibone gito. Urabona? Ikanda mbiri singira nama. Jewe nta he. Genda n'amaguru. Utamuha agasupari ejo. Yaraceka avuye Bujumbura. Pocket, ishakoshi, imishatsi hinze ukuntu ibiziriko by'impene. Numbarire. Nabati kujya mu sitare. Wamenya ni B-face. Rero nanje ngomba ndavuga bose bushoboka. Jenze kurondera ubuzima ngura agapantaro nk'abandi bajene ubundi buzima ndabuguhindurira nkamushikanje urabona agasura ntugira namba kubera ubuzima bitubayemo none je ngomba ngirene oya musazanje batiko ndagukunda kenda bizi tuzogenda tujanye jewe namuhirana rero nk'iyo nzu ya mama na papa dusigiye urabona akagimeze amaze kurondera amabati kwisakara nanje ndondera umukobwa nzetu mubane ngaha ndondera umufasha. Oya bagore baragora. Kandi basigarije. Umugabo urabimazo yasine nagusigiye we kandi uri kinogo. Sha. Narahombye kwa mama yarapfuye. Se wahombye wenyene. Dira makatubire. Basi. Ya utamike. Nikaje ni muti vya mama. Cyane no kura munsi. Cyane mva gahinda. Ariko cyo nizeye. Umunsi umwe tuzohera mu ijuru. Ndaze kwa tubona. Amagogwa turimo
mama arayabona kandi akadusabira umugisha ku Mana reka dukore dusenga dushira imbere Imana umwaka ntazi Imana yirawoze tuzohindura ubuzima nuko nyene bimeze hari igihe Imana izobikora natwe tukaba mu munezero kwa gato kwa Filipo bwa nka kwa Filipo ujya mpeje kumushikana cyama y'amajana 5 nabwo ko yagura intuzero uze kunzanira itumbu ndavyibuka sawa je ndakwizera nari ngira nja kuvuma unyaruke jewe hari kamugo kwa ntuzenya kwa Zakariya nimuzo soza mwagara n'ubwo muhungu atamugamba gufise none nawe musaza niratanguye wegenda bayi we bayi turadakusubira amahoro ndapfa kumana Pascal ndaba mungu atakurondera Allo Allo Ego ni Pascal Nzomanuki Ibujumbura Kukazi Hey ama Ibujumbura jewe urumva urabona jewe nzoca manuka guterera itike singira namba urayindungikira ego nokuri jewe nzoca ntekera impuzu incenza ejo kuri potebu mu gatondo ka kare a telefone sawa ego wewe do bayi komera bayi yewe jo ni Bujumbura sawa shwagize neza kandi arakumpera umugisha kabisa yego mwene data akariya akweka subire mu nzu maze nitegura yabasha utangira hano ndamusenyera kwa dukundana ashireko nakabi we Jane yasha muzinda shenye wanzari nanye ndazizanye kumengwa zanye bibi oizo kisokumirako ego mwagate oya ngira manza shireko ndazuye kuri kwa ninzara ashi mahore maho mbuye hiye koreramo nondera akazi yepfo ariko ndagusasi aba uri ibikogwa izo wenda zitoye mu nzira icyane ndakurusha sinakura use no guhera umushikanje rero wa muhungu wa Pascal ngaho hepfo yanzanye telefone yo kwita ko manuka Ibujumbura Ibujumbura aha aha rero mugaha muhira zoharabe imvura iguye urazi ko hajya mu cyumba hava cecuro nzocuma ndondera amaya ndakurongikira ukeza ubwatsi uyisakare nje kurondera ubuzima musaza nje sinzokwemera kusigaje nyine ngaha mushikanje mwiza basi ndagukunda iyo ndabizi ko nkunda kazo dukunda ubuzima tubayemo ibijumbu vya misose kwirara
Nyawe ushaka kujya amagufa mwisombe. Mugazi zogera tujanye. Oya amuhira naho. Rega we jewe ubu ngiye uzosigara nyene uri marugo. Kwaje nayiserwa ngaha mu ruzo cuba marugo. Kandi no kwisonze isonze banzu ngira ko zigana zahima. Oya banzu rindire biheze bishi. Muga gusa mpone numvise hari yanya ngo hari yaruzo bwiye. Igituma nakwe ko zojana rero ndagutoza umuganga. Mura numva ngo ubaraka ibintu menga nibiyoka birebire. Biga nanye ntavyo ndarya. Ngaco ndabirya. Cyagari zoja isa tubisangira. Yesu. Nzobikurungikira. Kandi ejo rero nibaye ndavyuka ngenda mu gatondo ka kare. Aho gatondo ka kare ushaka guhamagati. Jane mushikanje mwiza. Bayi. Uzongana basi na shokora? Yero. Igisuguti. Shokora ntaconze. Igisuguti. Nibenye. Icyandazi. Na vya bindi benga birebire nyene benga biyoka. Twese tuzobiyagasha. Amaye mugoye ntuganzigenda urabajya. Wewe wazirindire genda ariko re musaza. Ugende witware neza. Ntari izohamenya. Nta bukobwa nje murabitse. Nta buhumbu. Sawa reka rero mama yampaye. Nokuri Zobahiriza ivyo mama yapfuye atubari kandi uzugo mu nkunda nanje nzi ngume ndagukunda. Mama yaturaza umuraguvuga. Uzokunde mushikawe, ukunde musaza wawe. Ukanje nabakunze nk'abana banje. Ivyo turimo. Ari mama ariko arabibona. Sawa. Urukundo yaturaza iracagizene. Uracari good. Ko Reka kwibera. Reka kurarira. Iwe ndabira. Koresha umwanya. Sawa, icyo ndagukundi. Reka nanje rero. Mvenda raba utuntu ngamwe ngani muzumba ndakora. Ucikoresha umwanya ubunyene. We sawa wendaje. Yego. Sawa. Sawa. We Jane. Jane. Sawa. Ingo umherekeze. Uraki. Anda manutse. Twari umherekeze. Nashike ndakukunda. Ureka ndakukunda. Ndabihize kuri nishikanje mwiza. Ndiwakize. Kangi Bujumbura. Sare wewe uhabuzimira. Oya ndatya telefone ngezi Bujumbura. Ariko naza kwigura. Abari mikasi. Anenda mperekeza kugira ngo mugabo. Uze wame wirinda. Urabona gusize wenyene. Nazenda kwizeye. Iyi nzu. Agahu hazora kamana kakayishe. Ubupfuni bw'amukaraja ha. Nje nanje ntunyizeye. Azutari isutu. Uranyizeye. Ucega kuri atari hondi. Sawa. Usare na wewe. Hari umwana umva ngo hari utudemu. Umukobwa ngo bwambara ubuntu ngo bugere ino. Urabona wagiye kwambara. Sindaho. Ariko zigena ngo wambare za zindi ngo zigera ha ukorora ipana rigeri. Yesu yompana. Ntajyo no kuri yo. Genzo ku. Sawa reka ndakugeza imbere. Ngeze imbere kugira ngo ubuzima ndabo tubogenda neza. Mama ari rero. Iyi nka ko mbona umenga nta n'ubwatsi ifise. Kuho mwayihaye amazi. Nkanyoye amazi ariko kwera tamuko turaronka mutware. Akiraro ubwatsi. Ari no kurije inka yanje mbona umenga izohavigira. Ari kweri. Je hamwe noronka umukozi vrema nomuzana kugira ngo bazarakurikirana inka pe. Urabona n'impene ubu barabuzize kuragira ziguma ngaha nta bwatsi ntaki. Irifo ngaha harakenewe umukozi kabisa. Ntaco reka ngende bisigaye nzoraba ko ndabitunganya. Jewe navuye mu rugombo ngo nje kurondera ubuzima mama yangu je ndako ubuzima ngeze ko bwo kwirwa ndanyembe nkaya mabuye ntabuze n'umuntu ubona amana amahera untumenirira naho bavuze ngo demire karahane ngo ni gutera imbere ngo ni igihugu kizoba cifashe ngo demire sungo ni bari suwasare jose neza na nyabifafa byawe ngo igihugu kizoba giteye imbere nabona ko nzotera imbere yirirwa kwa yama ibipatare he byaratabaguritse ibintu nagicoye mwibarabara ikirato menga n'intuze
namwe mbura haya muzosera mu kibuga ndagenda ba numve ndaryama numve yuko byogenda nyesi amabuye ibihumbi 50 ndakesima bosi karibu bosi urabona iri buyiri iri bagitwiritwa yo imama herima rebe raba gusa reka kuntumuri ndakubatse uri ngaha kandi mbona amasaha ariko aragenda uri kuradandaze amabuye bimeze gute kare gasanga bosi nogira nte havuze viziyo y'igihugu demire karani n'ibyo bifaransa byabo ngo tuzoba ari igihugu cifashe ngo demire suwasani azoba ari Burundi buteye imbere jera shaka gutera imbere nanje nterana imbere n'abandi none amahere iri niritwa bosi umve none kuryamya aha ufise ikibazo giki hari ingorane kuryamya cyane bosi nukuri ndeke no kwiyemera tubuzima bwarahase base ndamera amabuye haheze wa mbere kuwa gatandatu ku w'icumi nicaye aha nta muntu nimwe ndabona araza kuyangurira ni mu mwonga amabuye ibibuye ibiti none ibi nivyo bica biza kubishorera ya reka bosi ngiye ataro ubuzima nyene cyangwa uri muri babandi usanga banyoye amakore bakabura iyo baja niyo n'ibirato byarampereye ko simba niba nk'abandi just niba ushima gukoresha amaboko y'ibana inguvu herabe kuma mu byondo bosi yesoma pe okay none wo guhakaze wogakora yo nako bako kumesa ugutega ibintu muri birengarenga kurara impande je nana mandaharaye je no bikora none kufise ubujambo bwinshi yaye ni atari bosi ni atari mama yangu iyi sini atari mbiriza yo ndakubwiye sivyo jewe naye nsanzwe mfise ikibazo c'umuzamu ashobora no kumurango kucaza arahirira inka n'impene yo ukazi urumva wo gakora yo bosi je urabona hari iwacu mu rugombo nkamaruka hariya hose kujyagane ku ndapfa hariya hose hariya umuntu uzeya mu Karinzi hariya mu Nyamagana hose nkaca kwahira no kwitema naritemye gukubera kwahira we nubibona bose gabo canke bagutemye wagiye ama nkabanyabye kuri aya mabuye ndindiriye simba niba nk'abana ariko ubu umusuma yo gusuma nabagenda gusuma ndakeze sivyo nakubwiye umubandi basi yo ubona afisa kabiri bo bundagura keka data sawa tugende ugira muhiri wawe muhiri wawe ndabona rukuntu jezo naguhanagura uku citonde je mu rugo wanje turabantu basenga Imana nanje ndasenga kwizina rya Dawe n'ijambo ry'Umutima mweranda wewe ufise ubujambo tugende none bosi kumbwira ngo mpoge ingende ndahetse be hajya witwanje jewe warugombo warugombo ni izina nuko nyene numvise bantazira Imana iracafise igikorwa n'ukuri Imana iracafise igikorwa ku bantu naryohewe ndagesiri
uri gitangaza c'umuhungu mbe uri umugabo umusore oya kandi nyene ariko kuba agasuga hako ndicaro gusore bose agasuga abo no kuvuga akagabo nyene gato umugabo w'igice oya sindaronka amahera ariko urabona rero muhira naha rero inka nshaka kuzokwahirira ni sivyo impene nazo ni izi ngaho izindi shumbo n'ahantu zagaye uravyumva rero hama ibisigaye tuzotubivugana bukebuke mbega none nta n'impuzu zindi wari ufise oya bose ubuzima bwarankubise aje bambwira ngo ino ngo hari akazi ariko nyene ndakubitika n'inzara ndakumva mu gatondo niriri umwembe none umwembe w'ucuronka none ntumva kuza kwibimwe oya yesi nibyo nuzi uko ajya kwibarabara bose basigaye badandaza sawa reka ivyo tuvyihoze mamari mamari ngwino hano hewe Sa? ahoroshe biriwe neza we ramutsanye ko buja hamashiri je nagiye mu bikorane kandi vyagenze neza hari amavuta imana yakoze ibitangaza mukuri vraiment sifa kwa Yesu kabisa hama ndiko ndaza niho nshitse aho hiyo umuhungu rero ca ndavuga ati ko dusanzwe dufise ikibazo c'umuntu yokurikirana inka n'izi mpene kirekaze kugira ngo akora ako kazi mu ntumbero yo kugira ngo tunamufashirizemo rero nico gituma ubona ari ngaha ico nico kintu ndamuzaniye juste rero nkayina rugo nico gituma nari ngomvye umanze umubone kugira ngo ivyiwe bimenye urakoze cyane sheri wanje kuba uzanye umwungere w'iyinka nanje byandusha cyane kuba no kwitwararika abana hari utundi tuntu mbangeneye mu rugo nkaca njya no kuza guhiga ibyatsi muhungu nawe urabona akazi bakuzaniye uza witwararike kugaburira iki gitungwa nanjye nzo kwitwararika ubuzima bw'iwawe ariko wabonye ko umubosi wawe ari umukozi w'Imana n'ubwo bwacu birasengeye nibaze bakunzanire wibye ntuduhirahira wamara kwiba udugere iyo wagiye kwahira ibisigaye tuzobikurikirana tuzokumenya saa no mw'ijoro mbese uko yambaye nta zindi mpuzu ndamutoye uko nyene yarajyanye kuri vya bitandara vy'amabuye hajya hirya abo jaje nukuri nzokora je yinka nta n'umuntu numwe azinjira ngaha daha uruhusha kugira nimaze babagirire nabi ngo banabiyibe jewe sico cankuye mu rugombo co kuyiba jewe nazanywe no kurondera kugira ngo kubera urazi mukuru w'igihugu yavuze yuko tugomba gutera imbere twese je naje nukuri nshaka gutera imbere jewe je na mbere ahubwo nzoza ndirarira ngaha impande y'inka je ntibaze bayibe nukuri kugira je sinze mpomba akazi jewe hama mutware wanje ugize neza cyane nimushike karibu mu nzu muruhuke umwereke icyumba ciwiwe ndibaza n'ibikoresho sawa hama warugomba sawa karibu mu nzu rero karibu